y'umukuru w'igihugu imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka. Jewe Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca, umushikiranganji wa mbere, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi niyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, mwubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose, mu kurangura amabanga njejwe. Ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabenegihugu bose. Iyo niyo yabaye indahiro y'umushikiranganje wa mbere Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca kuri uyu wa Nyakanga mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe imbere y'umukuru w'igihugu hamwe n'izindi nzego zitandukanye z'igihugu. Gervais Ndirakobuca akaba yabanje kwemezwa n'inama nshingamateka hamwe n'inama nkenguzamateka ku majwi 100%, inyuma yaho yaciye agenwa n'umukuru w'igihugu ku itegeko 100/105 ryo kuwa Nyakanga uyu mwaka nk'umushikiranganje wa mbere mushasha wa leta y'u Burundi, akaba asubiriye General de Police Alain Guillaume Bunyoni.